Baramukije cyane bakunze ibiganiro Widi bwamukizwa na Bishop TV ifadikanije na Jumuiya TV aho tubasanga aho mukorera kugira ngo tubafashe kumenyekanisha ivyo muri ko murakora muratsi ko ari ugwara ariko rakora kugira ngo gwiteze imbere nk'urusabwa ko twokora kugira ngo rushiremo ingufu zidasanzwe kuno muzi dasanzwe rero twagiye kugendera ishiramwe no bwo ikora ibintu bidasanzwe gitwa Mega Custom Center turabaye ikaze murakoze cyane ku madina abita gute ku mazina nitwa Kezimana Jacqueline ego benshi baranzi baranzi kuri ma Facebook, TikTok, Instagram na page yanje nitwa Kezimana ego musa neza kwe muri custom ego muri Mega byose birahari muri Mega Custom Center bimeze gute Mega Custom Center kwanza ubwa mbere ni novuga ngo ni ihuriro nahantu umudandaza n'umuguzi bahurira n'urubuga uhuza umuguzi n'umudandaza novuga ngo ni iyo umudandaza n'iki gihe biragoye urasanga uradandaje uricaye ufise ibidandazwa byawe n'ukuri kandi byiza cyane mugabo ntibimenyekana ukirirwa wicaye nta kintu na kimwe gisohoka rero canke wowe ukabukeneye ikintu mugabo ukabura aho kigurira rero Mega Customer Center yaje nk'inyishu kuri abo bantu babiri haba ku dandaza haba ku muguzi dufasha iki rero turafasha wowe mudandaza wowe ufise ibintu byawe muguka avuga none je ko mfise ibintu vyiza kandi nkabifita mu kibanza ciza kweki bidasohoka turagufasha kubikimenyekanisha biciye ku rubuga rwacu kwa Mega Customer Center ego hama nawe ukeneye kugura hari ibintu byinshi usanga utazi ko bibaho mu gihugu cacu cy'u Burundi bazi cyari ko nagiye muri galeri nkasanga hari utuntu narinzi ko tuba hanze sanga turi muga kubera ko ntaba ndabizi ko turiho nyene birangora rero wowe utazi ko hari ikintu ivyombo vyiza impuzu ibikoresho amabati amafera beton vyose ibikoresho byose bibaho muri Mega Customer Center urabisangaho ego kuvuga ko Mega Custom Center ifise intumbero ya Mega Customer Center ifise intumbero y'iterambere ku gihugu cy'u Burundi cyane cyane novuga ngo nk'ubu turi muri monde ya internet monde ya réseaux sociaux ubu rero la business ica kuri internet ica ku ma réseaux sociaux bikorohereza umuguzi bikorohereza n'umudandaza ego kesi iyo tugiye gutembera umuntu kumuhana umuntu abaza ngo mutanguduki shaka kumenya mbega muri Custom Center nibiye kuva musanze mukora cyane mufasha abakiriya banyu muri Mega Customer Center hariyo novuga ko dufite services zitatu hariyo bitwa boutique en ligne muri boutique en ligne haba harimo matériel donc ibikoresho donc n'umudandaza abafise ibikoresho vyiwe ashaka kumenyekanisha twebwe sho tugufasha turagukreer la compte ushaka kudandaza ku ibintu vyawe igisabwa muri boutique en ligne nuko ufise ikibanza ukoreramo icambere cyo ikibanza ukoreramo nidufatana n'abantu bo mu nzira bo mu kayira oya tugusaba icambere ikibanza ukoreramo ica kabiri ifoto y'ibintu vyawe ica gatatu nuko ivyo bintu bivyanditswe ku izina ryawe nta busuma bubaho nta wesiko buba muri Mega Customer Center ibintu bitegerezwa kuba bikwanditseko hama bikaba bifise naho biri tukaronka n'icemeza ko ari ivy'iwawe iyo ni boutique en ligne donc n'ibintu biboneka ego ica kabiri hariyo service ya réservation en ligne réservation en ligne ikora donc turafise ngo partie zibiri hariho donc urashobora gureserva salle de réception ukagira mu rubanza urashobora gureserva umuganga ndaza kwibaza cyane kuri iki kintu c'abaganga niyo domaine cyane cyane muri Mega ikomeye nza kwibaza ko ndayisigura mu nyuma ya gatatu ni kuba avoka urashobora kuba ukeneye mu avoka utazi ngo umukura twebwe muri Mega uja ku rubuga rwacu uhasanga abavoka bari disponible turagufasha rero ukeneye mu avoka twabwira ati uyu mu avoka ari disponible igihe kiniki kwanza winjiye ku rubuga ucubibona ubwo nyene ucubona ati uyu mu avoka ari disponible igihe kiniki ukamenya naho umusanga kuko adresse ye bitegerezwa kubiriko ma service ya gatatu ni service ya annonce donc kumenyekanisha ibintu byawe wowe urafise hotel wowe urafise maison de passage urafise inzu ushaka kugurisha urafise donc urupangu ushaka abapangayi ivyo byose turabigufasha nibaza ko izo services zitatu dufise hariho boutique en ligne hariho réservation en ligne hanyuma na annonce nizo zitatu dufise cyane ntabwo ivyo bitungwa ne mu bijamo nko mahudandaza nk'inka zitanu
umva alezi alezi wowe gusa wowe umva twebwe turubwo rubuga wowe ushaka kudandaza hari undi ashaka kugura nitwe tubahuza ego ati mwamuze ati tuzogora ku kintu c'abaganga ego turashaka guce muduhera ko muco naco ikintu c'abaganga ni ikintu kitamenyerewe mu Burundi novuga ko c'est bon ni ikintu unique nta ndakibona ikintu nabonye muri Mega Customer Center beshi badatahura ariko kandi bari bakwiye gutahura ati kimeze gute ico kintu donc ni kiri muri ya domaine ya réservation en ligne ukuntu bikorwa je ndagwaye sivyo fisi ingwara nkeneye dufate abamama bakunda kugira abakenera aba gynécologue abana ba pédiatre donc ukeneye mu docteur uri ruguru uri mu Cankuzo uri mu Ruyigi ukeneye mu docteur mugabo ibujumbura hasigaye hari movement abantu benshi haraje n'inzu nyinshi amabiro yarabaye menshi uvuga ati jewe ndahava nzimira ikindi ibintu vy'igitorazi ko bisigaye ari kibazo cyane gose kuvuga nti jewe ndagiye nzoshikira mu hoteli ayo mafaranga ibiki nibiki ivyo vyararangiye yego ati jewe nkene muganga uyu no nkene mu gynécologue ego injira ku rubuga rwa Mega Customer Center turabahananiwe hamuza guhamagarako mufise ikibazo wandike Mega Customer Center muri Google canke Chrome urabe muri réservation en ligne umuganga haba hari abaganga benshi ico tugufasha rero twebwe niki tugufatira rendez-vous tukagufatira numero wowe turagufatira numero twakubwira ati isaha iyi niyi umuganga azoba ari disponible nimba uvuye Muyinga ati 10h umuganga azoba disponible akuvura 30 minutes onse kuza kugusubira inyuma biroroshye cyane gose ni ikintu ciza cyane novuga ngo ni nyinshi ku barundi twese ni ikintu twadukwiye gutahura no gukunda iki kintu cyo gufata rendez-vous wibereye muhira wowe bashika wivuza ni ikintu kiryoshe cyane kandi cyofasha n'abantu twese yego cyane yego nico ndibaza turabona kuri afishe ngo rimikashi eco cash navyo bifasha kinga muri Mega Customer Center ego mu ntumbero donc yo guteza imbere igihugu cacu hariho no gutanga akazi kugwaruka rero mu ntumbero yo guha akazi kugwaruka Mega Customer Center yarorohereje abagwaruka mu kuzana ikintu bitwa ndihira ni ndihira ikorana na Lumikash Eco Cash canke izindi zose mwabonye ushaka kugura ikintu urashobora guca ku mu agent awandihira ukamubwira ati jewe nashimye ikintu muri Mega Customer Center ndashaka kuriha nkoresheje ndihira naho byoroshe biroroshe cyane abajeune bararonse ubuzi biciye muri Mega Customer Center aba Lumikash bakoresha ndihira ndibaza ntibidoga barafise turafise ntahe nyinshi ego rero ikora uko wowe washimye ikintu kuri Mega Customer Center nta mafaranga ufise uyafise mu ntoke urashobora guca ku mu agent wandihira ukamubwirira akagufasha kukurihira cyakora arakurihira agaca guha reçu wewe ugenda utora ikintu waguze cyawe aho wakiguze yego nanavuze umuntu ati turi mu gisagara cya Bujumbura muri quartier asiatique mbega muko murakora gutubwira ngo iyi Mega Customer Center nayo ishobora kuronka ayandi ma agence hagati mu gihugu kubera ko turacari mu ntango mugabo antuka umuntu adukeneye ntiyo tubura kuko turafisemwe n'ikintu cyo gutanga ngo donc icivugo cacu ni umuguzi umusangiwe turagushikiriza ikidandazwa cawe mu gihe vyipfuza waguze waguriye mu gitanda wiryamiye waguze ivyombo kuri telefone warihiye kuri telefone unakeneye ko gigusanga muhira ivyo byose turabikora rero nibaza ko agence turacafise turacari muri Bujumbura gusa mugabo mu minsi turagura tuje tuduge na ruguru mu zindi ntara zo hagati mu gihugu ariko ukeneye ikidandazwa aho buri hose kibira gushikira ego twavuga ko Mega Customer Center indoto yayo byukuri inguvune ya imifuza gushika ku ntambwe imeze gute intambwe ya mbere twifuza gushikako icambere no kuhumura abarundi guhumura abarundi bakabona monde tugezemo nk'akarorero mu gihe ca covid mu gisanzwe iyo dufatwa cyane nk'abazungu twari kuba tugize ikibazo kuko nitwari tuzi ibintu byo gusuma biciye en ligne byari kutugora twari kwicwa n'inzara nitwari kuba twemerewe gusohoka rero intumbero ya mbere nibaza ko ari guhumura basa abarundi tumenye monde tugezemo Mega Customer Center ntabwo escrow burimo
saba komisiyoneri nkaba bandi mumenyereye ngurumva rero ngo ndakurangira ngo ucumpa ngo ifana oya mega customer ni guhumura abarundi tugire kuri monde tugezemo ni internet ukagura cyangwa ukadandaza biciye kuri internet yego ni cyambere icyakabiri no guha akazi abajene birimwo mu bizotuma abajene baronka buzi cyane kuri ibi vyandihira cyane kuri ibi bintu byo kumenyekanisha ibidandazwa urashobora kuba waratinye gukora mugabo mega customer center iragukuramwo ubwo ukavuga ati nubwo nkora ibidandazwa vyanje bizomenyekana haba mu Burundi canke hanze y'igihugu yego turi mu gihe cyo kwitunganiriza imigambi aho gwakosabwa kugokora cyane kugira ngo gutunganiriza imigambi ngo dushobore kwiteza imbere ndetse ngo gutera imbere mbega nk'ugwaruka utariko rurashiramo ingufu mu bijyanye no gukoresha nk'imbuga ngurukana bumenyi utariko ruragerageza kwihangira imirimo nakakaje mu gushaka uruhanura akajambo no banura nuko bohinduka ikindi bavuga ngo baca umugani mu Kirundi buri miti rukimbura ingonero rero abajene bagisinziriye nukuri ntaco bazoronka muri kazoza aba batama tubona mu gihugu cacu usanga bicaye ariko agafungura neza ukabona agenda mu modoka nziza babirondeye bakiri bato cyane si ibintu barondeye bakuze ni ibintu barondeye bakiri bato cyane tugifise amaraso ashushe tugifise umwe tugifise ingufu no gukora ntabahimiriza cyane gukorera gose biciye ku mbuga ngurukana bumenyi kuko niyo monde tugezemo rero abo bakinyi zo nkino abakinyi ba football tubamenya biciye ku ma réseaux sociaux amanama bayabereye hanze ntambara ziba zabaye cyane ikintu kigezweho ku isi tukimenya biciye kuri internet no hanura cyane abajene kwijukira cyane gukora mugabo kandi bagakora biciye ku mbuga ngurukana bumenyi nivyo gukora bagakora nimba rukorora nimba rukurima rima nivyo mugabo twereke ivyo uri kurakora tubimone n'abatari mu Burundi bashobora kubibona yego tubashimire cyane hanyuma imbere yuko mushobora gutanga address kugira ngo aba bakeneye bashobora kumenya ino bashobora kubaronka mugire icyo mubwiye abakiriya banyu canke uko icyo mubahamagariye cyo twahamagarira aba client n'abadandaza nukuri nta kwidoga turafise intahe nyinshi tuzohamagara ibishinga ntahe turafise intahe nyinshi turabizeza cyane ko muri mega customer center nta kwicuza ikindi bidandazwa byanyu birasohoka neza turanafasha muri publicité y'ibidandazwa byawe donc ibidandazwa byawe ntibiza ngo vyicare turanabimenyekanisha ku mbuga zose ego rero murahawe ikaze abashaka kugura muje ku rubuga ndabibutsa kandi ja muri telefone yawe byose bikorwa biciye ku telefone udafite telefone amajambere yaragusitse ja muri telefone yawe muri Google canke Chrome wandike mega customer center ego ucubona ibihari ibidandazwa bihari ufise ikibazo naho ushobora kutwakura kuri izi nimero zikurikira 72 14 73 canke 61 ubusa 86 canke ukadusanga kuri bureau quartier asiatique avenue Tanganyika numéro 14 building Kiramirana bureau numéro 5 nahawe ikaze hamahuguruye ufise ikibazo urashobora no kutwandikira kuri Facebook Instagram canke Twitter hose ni mega customer center yego turashimira cyane kwa mwaduhaye ikaze tifsane kwanda mutera mu by'uko murakoze cyane yego murakoze namwe murakoze turashimira cyane mwebwe mwese bakoma dukurikirana biciye ku mbuga zacu cyane ku bwa Widir Bishop TV ndetse na Jumuiya TV masko dufise inamba kugira ngo tubafashe kumenyekanisha ibyo murakora cyane kubasanga aho muri murakora kugira ngo tumenyekanishe ibikorwa byanyu mwe mwifuza kumenyekanisha ibikorwa byanyu murakora ushaka kutonarwa tubafashe kumenyekanisha ibyo murakora cyane tukabasanga ahantu mukorera mushaka kuronda biciye kuri page yacu ya Widir biciye kuri Jumuiya TV biciye kuri Bishop TV maze tubafashe kumenyekanisha ibyo murakora kugira ngo twese twiteze imbere genere imbere utera imbere twese tutembe maze tuteze imbere igihugu murakoze cyane.